nagomba umuntu yongere yibuke uko yarabayeho mu minsi iheze. Twariko turiga ku vya mpwemu yera. Uno munsi turakeneye iminsi yacu ya kera. Amen. Turakeneye iminsi yacu ya kera, ya minsi y'impwemu twari tubayemwo. Nagomba umuntu yongere yibuke. Wongere wibuke uko warubanye n'Imana yawe. Wongere wibuke wa mugisha Imana yari yaraguhezagije. Wongere wibuke ya mavuta Imana yari yaragusize. Ariko uno munsi wicaro vyiyumviro ukabirondera bikabura. Uriyumvira aho wari uri mu myaka iheze, ukumva kusigaye uri ahantu kure yaho Imana yari yaragushize. Imana itugirire neza. Yobu ngo aravyibuka, araturika, aragira gute? Ararira. Icompa nawe uno munsi ukaririra wa mugisha Imana yari yaraguhaye. Ukaririra vya bihe Imana yari yaraguhaye, ariko uno munsi usigaye uvyumva nk'umugani. Imana idutabara. Ivyo bihe urabizi, urazi uko wari ubayeho, urazi ya mihezagiro, zangabire wari ufise, uno munsi zaragiye. Ongera wibuke, ongera wibuke, hanyuma uririre umugisha wawe. Yo baravuga ngo icompa nongera kubona vya bihe nari mfise mu gihe giheze, mu mezi aheze. Sinzi igihe umaze wihanye. Ubu butumwa nabuhawe ku bantu bari ngaha tumaze iminsi twihana. Siko yemwe? Nitumaze iminsi twihana, tumaze iminsi tugaburirwa ijambo ry'Imana. Nawe kukura ubutumwa kuri uyu muntu ari mw'ishengero amaze y'imyaka, ariko hari ivyo yatakaje, hari ivyo yatakaje. Nahari ngaha hari ivyo yatakaje, kandi wewe urabizi. Yobu yarabimenye, aribuka ngo hari umugisha nari mfise, hari ivyo Imana yari yarampezagije, ariko uno munsi ntavyo nkibona. Mu rugo rwiwe yarasigaye agayitse, yarasigaye akengeretse. Yobu aravyibuka, araturika, ararira. Amen. Ikibazo abakristo ba kino gihe, uyu mugisha barawutakaza, ariko hakurira ngo baririre Imana, akabona umenga n'ibisanzwe, akabona umenga n'ibisanzwe. Wahora usenga, ariko uno munsi warabihevye. Wahora wisondesha, ariko uno munsi warabihevye. Wongera usabe, uririre umugisha wari ufise. Amen. Bene data, turi mu minsi ikomeye, turi mu minsi igoye. Turakeneye gukomoza umugisha wacu twagize gute? Twahoranye. Amen. Hari umugisha wahoranye, ariko uno munsi ntawe ugifise. Hari amavuta Imana yari yaraguhaye, ariko uno munsi ntawe ugifise. Ongera urire, ubarire Yesu uti nkomorera, nkomorera, nkomorera. Imana idutabara, nkomorera. Yesu naratakaje. Hari abantu mwemu yambariye, hari abantu bicaye ngaha baribwe, abandi baratakaje. Amen. Hari abantu bicaye ngaha baribwe, imihezagiro yabo yaragiye. Amen. N'umunsi wongera ukomoze, wongera ukomoze, urire, ubarire Yesu uti nkomorera, unkomorere wa mugisha nahora. Yesu natabara. Dusome hariya mu gitabo ca Rusi. Umuntu yari yaratakaje, ariko arabimenya nawe nyene ko yatakaje. Gitabo ca Rusi kirya gice ca mbere. Rusi kirya gice ca mbere n'urupapuro rw'amajana 306.
kugira ngo tunyarutse amajana 306 Rusi kirya gice ca mbere dusome mwe duhereye ku rujya murongo wa mbere. Aravuga ngo Elimeleki na Nawomi basukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza ikigoyi cateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu i Buyuda azukira mu gihugu c'i Mowabu, bona umugore wiwe n'abahungu biwe bombi. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore wiwe yitwa Nawomi, abahungu biwe bombi, umwe yitwa Mahaloni uwundi yitwa Kiriyoni, bari abanyefurata y'i Betelehemu i Buyuda. Bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana n'abahungu biwe bombi, babiri abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa uwundi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi, maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugabo wiwe. Dusimbe kuri 19. Nuko bombi barajana kurinda bashika i Betelehemu. Nuko rero bashitse i Betelehemu, abo mu gisagara bose barashwa baduka. Abagore barabazanya bati, mbega uyu yoba Nawomi? Arabishura ati, nimube mukinyita Nawomi, ariko munyite Mara, kuko rugira byose ivyo yangiriye byambereye umururazi. Navuye ino ninahaye, Uhoraho angarukanye iwacu ndi imbokoboko. Munyitire iki Nawomi? Uhoraho ko yantawuntuje, kandi rugira byose akaba yanteje ibyago. Uko niko Nawomi yagarukanye na Rusi umunyamowabukazi, umukazana wiwe, bavuye mu gihugu c'i Mowabu bashika i Betelehemu mw'itangura ry'igenya rya Seyire. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ni inkuru y'uyu muntu yitwa Nawomi. Nawomi yari afise umugabo yitwa Elimeleki, bari basanzwe babi Betelehemu i Buyuda. Hanyuma rero ngo ikigoyi kiratera i Betelehemu, barabura ivyo barya. Hanyuma rero ngo baca bafata ingingo yo gusuhukira i Mowabu, kubera aho bavuga ati tuzoronka ibidutunga. Elimeleki aca ahitana Nawomi umugore wiwe, ahitana n'abahungu biwe babiri, barasuhuka bagenda i Mowabu. Bashitseyo barakora, kumbure bararonka ibibatunga. Ariko haciye igihe Elimeleki ngo aragira gute? Arapfa. Imana dutabara. Wamaze gupfa, Nawomi asigarana n'abahungu biwe. Hanyuma haragera igihe abahungu biwe nabo barazana abagore, bazana abakazana uko ari babiri, yari Rusi na Orupa. Hanyuma rero haciye ngo imyaka 10, n'abo bahungu nabo baragira gute? Barapfa. Mbega Nawomi ntiyagize ibyago yemwe? Nta byago yagize. Nawomi ubwa mbere abura umugabo wiwe, ugira kabiri abura abahungu biwe bangahe? Babiri. Hasigara ari kumwe n'abakazana babiri. Nawomi agira ibyago, Nawomi agira agahinda, Nawomi agira umubabaro, arabura abantu biwe. Hanyuma araba ngaho ababaye, naho kumbure yaronka ivyarya ntiyavyibuha, kuko umuntu yafise ibibazo no ku mubiri biragira gute? Biraseruka. Iyo umuntu afise ibibazo byo mu mutima no mu mubiri biragira gute? Biragaragara. Nawomi rero aba ngaho. Hanyuma haragera igihe inkuru iramushikira. Inkuru arumva inkuru ko Imana yagendeye abantu b'i Betelehemu, Imana yabibutse. Arumva ko Imana yahibutse i Betelehemu.
hanyuma rero ngo amaze kumva iyo nkuru aca aravuga ati reka dusubire iwacu, naho byangendeye uko reka nsubire iwacu, Imana nidutabara. Hanyuma rero ngo amaze gufata urugendo arajyana n'aba bakazana biwe, aragaheza arabinginga kugira ngo basubire inyuma, ariko Ruparemera arasubira inyuma, ariko Rusi barajyana. Nagomba mvuge Nawomi ngo ashitse i Betelehemu, kuko i Betelehemu yarazwi, bari bamuzi. Hariho abagore kumbure basengana, hariho abagore bari bazinanye, barumva inkuru ko Nawomi azogera gute, azotaha. Ngo barashwa baduka baza kuraba Nawomi kugira ngo bamusanganire. Hanyuma ngo baraza ari benshi, ngo barakorana. Hanyuma rero ngo bariko baritegereza, ngo baramuyoberwa, batangura kubazanya ngo mbega uriya yoba Nawomi, kumenga ntasa nawe. Hari uko yagiye ameze, hari uko yagiye asa, ariko aje yagize gute, aje yahindutse. Ngo barabazanya ati mbega uriya yoba Nawomi. Nawomi arabyumva. Nawomi aca aravuga ngo munyitire iki Nawomi vyasigura ngo igikundiro. Yagiye ameze neza, Nawomi yagiye avyibushe, Nawomi yagiye akayangana, ariko ngo agaruka yarafutaye. Agaruka yaragize gute, yarafutaye. Bakamwitegereza bakamuyoberwa, bakaza ati ko twamuheruka soko ameze uku, none byagenze gute. Nawomi aravuga ati reka kunyita Nawomi, narahuye n'iki, narahuye n'ibyago, ngo navuye ino ninahaye, none ngarutse ndiki, ndi imbokoboko. Imana idutabare. Hari abantu basigaye ari imbokoboko, bahora baninahaye mu minsi iheze, mu myaka irenganye, ariko uno munsi ni imbokoboko. Amen. Uno munsi basigaye ari imbokoboko, kuko hari ibyo batakaje. Nawomi yagiye afise umugabo, afise n'abahungu, agaruka wenyine. Yesu adutabara. Hari ingabire wari ufise, ariko waranjajwe, ivy'agakiza wabifashe bito. Imana itugirire neza. Hari ingabire Imana yari yarakugabiye, hari ivyo Imana yari yaraguhaye, ariko uno munsi ntabwo gisigaranye, usigaye uri imbokoboko. Naho uhagarara muri korale uriki, uri imbokoboko. Naho usenga uri imbokoboko, hari ivyo watakaje. Nawomi aravuga ngo reka kunyita Nawomi, jewe nimunyite Mara, sincitwa Nawomi, kuko hari ivyo natakaje. Ico mukivuga ukuri, ukivuga ukuri imbere y'Imana. Yesu ari hano, agomba gutorere ivyo watakaje. Hari ngaha agomba gutorere, Yesu agomba gutorere. Komoza umwemerere, umucire bugufi. Imana ndabizi, hari uko nari imeze, hari uko Imana hari ivyo Imana yari yarampaye, hari ingabire nagendana, hari ibikorwa nakora vy'ibanga, ariko ivyo byose naragize gute, narabitakaje. Sigaye ndi imbokoboko, sigaye ndi imbokoboko. Wivuga ukuri, hanyuma Yesu ari hano gutorera. Amen. Mbega murifuza ko iyi korane tugarukana ivyo twatakaje? Abavyifuza kiriza turaba. Haleluya. N'abakozi b'Imana hari ivyo twatakaje. Yesu yongera tugarukanire, atugarukanire ivyo twagize gute, twatakaje. Reka kwifata ukutari, ivuga ukuri imbere y'Imana, wivuga ukuri, reka kwihagararako. Yesu arakuzi, ijuru riratuziye, ijuru riratuzi. Ntihagire umuntu yo kwifata uko atari, kuko Imana iratuzi. Yesu aragomba tugarukanire ivyo twatakaje, ariko tumuciriye bugufi. Yesu nabahezagire n'aya majambo y'Imana
Imana yampaye kugira ngo twibukanye. Imana idukomorere uririre wa mugisha wahorana bya bihe wari ufise imbere y'Imana. Imana iracabyibuka, ariko wewe wifata ibisanzwe. Waratakaje, uri kubifata ibisanzwe. Uno munsi uri kugenda utsindwa, uri kugenda unanirwa, ivy'agakiza biriko birakunanira, kuko hari ivyo watakaje. Hari ivyo watakaje, hari ingabire Imana yari yaraguhaye, ariko uno munsi ntazugifise. Amen. Ndagomba ndakugira inama, wemere ubarire Yesu. Mubarire Yesu uti nkomorera kuko naratakaje. Nkomorera zangabire. Yesu natabara. Imana itugirire neza. Dusome aya mu gitabo c'abacamanza. Abacamanza tuza guteba kuko umwanya wagiye. Abe dusenga Imana. Igitabo c'abacamanza dusome kijya gice ca 16. Nkomorera Mana yanje, nkomorera kuko naranyazwe. Amina. Muntu wese akomotse. Hano dusome Abacamanza 16 kurujya murongo wa 28. Dusome turabe. Maze Samusoni atakambira Uhoraho, atewe Mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka umpese inkomezi iri rimwe gusa. Mana nsubiriza Abafilisitiya mu nkoko aka kanya gusa. Mpora amaso yanje yombi, Mana idutabare. Uyu yari Samusoni. Mbese Samusoni Imana yari yaramuhezagiye. Samusoni ariko Imana yari yaramugize. Samusoni ariko Imana yari yaramuhezagiye. Yari yaramwambitse inkomezi, ariko Samusoni arabyanjanjwako, abifata ibisanzwe, aja gukina na Delila, aribagira. Aramenya iki? Aramenya ibanga. Hari abakristo bamenye ibanga. Hari abakristo bamenye ibanga. Ivy'agakiza barabyanjanjwako, babifata ibisanzwe, bituma ivy'Imana yarabahaye bigenda. Samusoni rero amaze gucumura, amaze kumenya ibanga, hanyuma rero Abafilisitiya baramufata. Kandi bamaze kumufata, igikorwa ca mbere bamukoreye ngo bamunogoye amaki, bamunogoye amaso. Acaba ngaho atamaso afise. Mbega umuntu adafise amaso yogendagenda? Samusoni aba ngaho mu nzu atamaso afise. Hanyuma aragera igihe arumva intuntu, aravuga ati yewe Uhoraho, ngirira ikigongwe rimwe gusa, unyongere inkomezi kugira ngo nihora Abafilisitiya. Banogoye iki? Hari abanogowe amaso y'imwemu, amaso y'imwemu atakibona. Basigaye bagenda ari impumyi, basigaye bagenda ari impumyi. Amaso y'imwemu Abafilisitiya baragize gute? Barayanogoye. Ariko uno munsi ndakwifurije wongere ugaruke kwa Yesu, umubarire, ngirira imbabazi, ngirira imbabazi, hari ibyo natakaje. Yesu natabara. Wahora uryama, Yesu akagusanga ahora akakwiyereka. Wahora usenga, amasengesho yawe akatoka agashikira Imana, mukavugana n'Imana. Ariko uno munsi usigaye uryama no gusenga ntusenge. Imana idutabara. Usigaye uryama ukarota abadayimoni gusa. Hari ivyo watakaje. Nagomba dusenga Imana. Uyu mwanya tugomba dusenga Imana. Numvise mwema mbara kwese agomba gukomorera abantu batakaje, ariko bemeye kumucira bugufi. Muntu yemeye kuza akavuga ati mbabarira, ngirira imbabazi. Samusoni aravuga ati ngirira imbabazi iri rimwe gusa, nihora Abafilisitiya banogoye amaso yanje.
ngirira imbabazi rimwe gusa unyongere inkomezi. Amen. Hari inkomezi murinde. Muri Yesu haracari inkomezi. Muri Yesu haracari amavuta. Muri Yesu haracari umuhezagiro. Ugabuga aragumaranye iminsi. Muri Yesu amazi aracariho. Muri Yesu amazi aracariho. Wokwemera za nzuzi zokongera zikadudubiza. Wokwemera bya bihe zokongera bikagaruka. Yesu nabagirire neza. Dusozerere hano mu gitabo cyo gucura intimba. Hano mu gitabo cyo gucura intimba genda bahakaze. Gucura intimba kwa Yeremiya kiriya gice ca 5 cy'amakaze muntu agomba kongera gukomoza. Gucura intimba kwa Yeremiya kiriya gice ca 5 ujya murongo wa 20 harabe murongo wa 20 niki cyatumye utwibagira ibihe byose kandi ukaduheba kumara igihe kirekire kingana gityo. 21 nutwigarukanire uhoraho we natwe turakugarukira dukomorere iminsi yacu niyo twahoranye ubwa mbere. Shiti waradutaye ruhebwa ukaturakira birenze urugero. N'aya majambo y'Imana ngo nutwigarukanire. Bangahe bagomba kw'Imana ibigarukanira? Amen. Bangahe bagomba gukomorerwa ya minsi bahoranye? Ndabahaye ikaze.